naramusengeye ndavuga ati Mana nukuri irya niyo guyanje navyo yarazi ko namusengeye ava yuko tunasohokana kubera twamenyanye 2018 hama dusohokana 2021 fin 2021 imyaka 2 yose yego uri kura muronda 3 uri ku mukobwa umwe yagiye arabibona kutujeste kutuntu nagira kuntava naba mucarama nawe aba munyabugete urumva ni kuva mu gisagara kimwe uja mu relation à distance kandi franchement ntufate nawe naona ati oya umva je umunsi wa mbere duhura siko twatangiye tuvugana twamenyanye ku ma réseaux sociaux twamenyanye ku ma réseaux sociaux siko hajya rero umunsi wa mbere duhura ukuntu namubonye sivyo nari niteze deja nabona umenga ni umwana kuri jewe ngati nibirimwe nta na gatoya rero meme après nagumanye ya image naguma mbona ubwa mbere aho handi rero haciye iyo myaka 3 iheze niho twasuye guhura hajya duhejeje ishure mbona yabaye umugangi aha rero ni bon yatumye ukora umubiri bati ava yuko ambona aho yariko aravuga haragiyemo kwanza akantu k'agacerere naramudraze aranka birambabaza haracamo rero igihe tutavugana nanje ndagerageza ndamwikuramo kubera nari namukunze cyane ndavuga ati reka none la page hama ngira Imana yabikora bizokunda yarampaye adresse arambwira ati ushitse hanaho harura kabarabara ubu barabara bungahe azucuhagarara aho nyene cyangwa ndagutora ibintu nk'ibyo cyenda murindira ufise confidence ngirenze ngatahaje ndabona umukobwa ariko araza ndavuga tugasiwe gasiwe umukobwa ni mwiza sana kubera yaratandukanye nuko namubona ku mafoto nyuma yari mwiza ari akantu kabaye umunsi wa mbere twaricaye turamara nka 10 minutes atanu umwe ariko aravugana twicaye mu ibaraza duporesheje nk'uku nta n'umwe ariko aravugisha uwundi ndamuraba tujije amaso umwe mwene bimwe by'abapeti kugira commentaire kwifuta cavuga ngo yo ngo shira ngo siminwa myiza ndavuga Vre nivyo wabiravye wamwitegereje ifoto uragira nko kuraraba ivyo byose Yes, munda ndakuramutse nongera ndaguikaze kuri Magic Channel. Bantu b'Imana, ndabwira ko uno munsi ibintu byakomeye cyane, ibintu bimeze neza cyane. Ngira gutya vibe yacu uno munsi yaduteruye, yadukuye aho muri. Ndabazanira couple idasanzwe. Ya couple mu gisagara ca Bujumbura, abantu bose baguma bariko barayagiza, yindi bama bariko barimvira bati, abantu baba bayikumbuye. Ni uno munsi nshobora kuzanira nabo sabandi. Azi mubibona ku ma screen, nagize ukenda kuzanira Dieu Merci Princia ni uno munsi tugiye kuyaga kuri ibintu biriye ndabaha ikaze kuri Magic Channel. Urakoze cyane. Urakoze gose. Ukuntu rero biraryoshye sinzi twanarenze turi mu kwezi kw'abapfasoni. Nagira mvuge ngo duhere kwa Princia none oya ntacu reka duhere hari bantu bakunze ba Magic ongera ubidondora muri rusange. Ndaramukije cyane abakunzi ba Magic TV. Murakoze cyane kandi kuza kutugendera karibu kandi nuko hariya ntari wenyine misi yose kumwe mubazi kumwe basanzwe baba bari kumwe nuno munsi ariko n'umfasha wiyo. Welcome kuri Magic. Murakoze gose ndaramukije abakunzi ba Magic TV mwakoze ku butumire karibu n'undi munsi nuko tutarinze kurandira bashaka kumenya ni kenshi duhora tubona benshi mu makomentari bavuga bati ijya couple iratese
uno munsi turashaka kumenya mbega harya vyari bimeze gute urugendo rwo kugira mushobore gushika kurushinga hagati ya Dieu Merci na Prince vyari vyifashe gute? Bon, ntangure. Okay. Kuko biraryoshe rero bantu b'Imana nibaje. Bon, vyari vyoroshe mugabo Imana yarabibayemo n'ukuri turashima. Imana yaratubaye hafi kuva turi muri copinage kubera urabizi mu bya copain copine ntibiba vyoroshe. Ariko urabivuga cyane twenga. Ari utuntu yibutse. Ari utuntu yibutse nyene ntivyari vyoroshe na gato. Mugabo Imana yarabibayemo n'ukuri. Turashima Imana n'ukuri. Bon, namukrashinze igihe kinini. Wow. Hari n'ikintu atarazi naramusengeye. Kubera jewe ikintu cose kujya kuntu muri Sunday school batwigisha yuko ikintu cose mu kugikora usenga kuva nkiri muto kuva nkiri muto namwe nsenga nakuriye mu muryango usenga. Naramusengeye ndavuga ati Imana nukuri ijya niyo guyanje. Navyo yarazi ko namusengeye ava yuko tunasohokana kubera twamenyanye 2018 hama dusohokana 2021 fin 2021 imyaka ibiri yose yego uri kuramurona itatu uri ku mukobwa umwe tukiraho nyene bashaka kumenya Prince yarabizi cyangwa ntwari bwashobore kumwafronta umubwire kuko imyaka itatu c'est beaucoup. Bon ego bon nibaza après umwaka umwe kubera ukuntu nyine twabaye abagenzi cyane. Umwaka ntarawihaye ntaramubwira kari ku mutima canke nawe yaragara nka babandi ati ya kubera nawe yarafise abagenzi benshi ntiyarazi yuko ndamucrashing mugabo yagiye arabibona kutujeste kutuntu nagira kuntava nabamucarama nawe aba munyabugete urumva ni kuva mu gisagara kimwe uja mu kwari nko relation à distance. Prince yabashaka kumenya tukiraho biba vyoroshe aho umuhungu mushobora kumarana ikiringo c'imyaka 3 shaka twikoze uwo mwaka umwe yakirika kurondera ariko imyaka 3 kwari wiyumva gute kumwe n'umuhungu umwe? Nari niyumva gute cyose kuvuga ngene yandondera sinemere icyagutuma kandi uri siri uko gukunda mu bwoko gumo ubidindiza nkuko ariko aravuga akaguma asenga. Sinabibona like nabona ati sivyo ndimo muri uyo mwanya. Hari abandi kandi franchement ntufate nawe. Nabona ati oya umva je umunsi wa mbere duhura siko twatangiye tuvugana twamenyanye ku ma réseaux sociaux siko hajya rero umunsi wa mbere duhura ukuntu namubonye sivyo nari niteze deja nabona umenga ni umwana kuri jewe ngati nibirimwe nta na gatoya rero meme après nagumanye ya image naguma mbona ubwa mbere aho handi rero haciye iyo myaka 3 iheze niho twasubiye guhura hajya duhejeje ishure mbona yabaye umugangi ati aha rero ni bon yatumye ukora umubiri bati bon kubera ukuntu nyene kubera avant yuko dusohokana avant yuko ambona aho yariko aravuga ava yuko ambona aho yariko aravuga haragiyemo kwanza akantu k'agacerere naramudraze aranka birambabaza haracamo rero igihe tutavugana nanje ndagerageza ndamwikuramo kubera nari namukunze cyane ndavuga ati reka none la page hama ngira
Imana niyabikora bizofunda bizokunda rero niho hacajamo nyine ibintu nyine ndanamwibagira kabisa ndamwibagira mugabo ashaka fambonye nk'agafoto kiwe numva nyene birasubiriye mukanga avuga ati ewana yaranyanse sinza kuguma mpatiriza ego aho yavuga ngo yambonye nabaye igangi bumva na après nyene mu kugira nonera page haraje tundi occupation nzo ndajamo gukora sport rero niho ariko aravuga ngo yabona tukiraho ntashobora kuba ari Prince yara kwa impressionye cyangwa kugira ati no ndakeneye ko uhindura pana kuguma muri Intahe ukavuga ati peut-être ati ko yanse kuraka reka mpindure ndabe uyu mukenyero kuko bon oya kubera ntiyigeze ambarira ngo yoba yanyankiye ngo ni kubera ngo Intahe ntonya ako kantu kiriwe yiriki bon kandi ntiyanyankira yavuga ati bon ubu unye mvuye muri relation ya twari tumazemo igihe kandi yarambabaje urumva shaka niho umwanya ibintu bya copine biveho tube abagenzi mugabo je nawe navuga ati guma turi abagenzi n'umuntu kandi yaranyankiye abizi yuko ndamukunda ivyo bintu sinobishobora Mushaka kumenya rero uriko tubwira ibintu bikomeye ngarutse kuri Prince biba vyoroshe ko umujone wari wese ashobora gufata decision akavuga ati je mbanze mpagarike mu gihe abona hari umuntu mukunda vy'ukuri kuko uratubwiye ati warabona ko gukunda mugabo waguma ubona ati ni umwana yego naguma mbona ati ni umwana ndazi nabona ati nitwa tuzi byo tugiye tuje mu ngire nsubira muri vya bindi nari naragiye mu bwa mbere tugiye duta umwanya kandi avuga ati ati tugira ibintu byo guta umwanya akadufyihoze ndindire dukure kora gataya nari mfise yabona nyene yuko ndi umwana ndamuruta imyaka 3 mbwa still naona ati ati umuntu ngira ngo itagi ubwa mbere tubona ngira twarareha ndavyibaza yego menga twarareha kandi ari muto nga twadusubira kubonana ndamurabuko kandi ari n'umuganga avuga ati tugira nyene uriko uratubwiye biboneka ko umunsi wa mbere umubona uvuga ati wow nanje ndamukrashinze ati rero yabaye umuntu avuga ati ngaho kubera rega nanje ujya mwanya yandi yaretse kumvugisha nanje mwamwe byarambabaza nkavuga ati none yampebeye iki like beka atakimvugisha basi tubandanye tuvugana gusa pana ngo tuje muri bigya bindashaka oya mugabo narumva nyene ko nkeneye ko tubandanye tuvugana byarangiye ati ko turavugana wow kumbe nawe kari yo mugabo bro wibuka nuko uriko uratubwira ibintu bikomeye bashaka kumenya uravuze ati waramusengera kiri muto hajya gukunda umukobwa ukabanza ukabihora ukavyigumizamo ukamusengera ku ruhande rwawe biba vyoroshe cyane bon niba byoroshe mugabo nibaza yuko aribyo sawa ukabanza ukabisengera ukumva nyine yuko ari wowe wawe kubera kwisi kurabisha amaso twebwe y'abantu biragoye ntitubona ariko Imana ibona hose irabona mu mutima nta kintu ushobora kuyinyegeza rero nibaza ko ari bonne idée kubanza ukabisengera ukabibwira Imana kubera Imana niyo ibona niyo ifise amaso abona twebwe ubundi abana b'abantu amaso yacu abona ibi by'ungahe inyuma hari abandi baca bimbira ati kubivuganaho ubuteye intambwe kugira urafatisha Prince ntabwo wowe kuri we wari ufise bavuga ati ko ndamukunda kandi ntihazova asanga hari abandi bananze bon ego kuva umunsi wa mbere tubonana naciye ahubwo kumva mengana nagusabye ko dusohokana ntarakubona après twarabona tumaze kubonana kubera yarampaye adresse arambwira ati ushitse aha uharura akabarabara ubu barabara bungahe azuca uhagarara aho nyene cyangwa ndagutora ibintu nk'ibyo
ndamurindira ufise confidence irenze nkatahaje ndabona umukobwa ariko araza ndavuga turya siwe urya siwe umukobwa ni mwiza sana kubera yaratandukanye nuko namubona ku mafoto vraiment yari mwiza rero mbona ariko aza angana ndavuga ati bari ngerageje kuraba neza ndavuga ati sha byaniwe kintu cyambere natanguye kumubarira namubwiye ati sha uri mwiza kurusha uko nakubona ku ifoto. Prince ako kajambo kikakubwira nta kintu coba carenditse kuri wowe kandi byarankotse ko mbwa byace binanira n'amasoni ko mbe nari nse amasoni gose mana yanjye kandi cyo ngumambura nico mvuga etangura guma wiyumvira ivyo nakubwiye hari akantu kabaye umunsi wa mbere twaricaye turamara nka 10 minutes atanu umwe ariko aravugana twicaye mu ibaraza duporesheje nk'uku nta n'umwe ariko aravugisha uwundi ndamuraba tujije amaso umwe mwene bimwe by'abapeti tora telefone aca mpaguruka heza akanya nkagenda indani atanumwe amamagaye nkaca ngaruka akiri ngaho atacara kuvugisha yego twese twiplanse hamwe bavuga ati ngo umukobwa wakunze uramutinya byari ibyo nyine je kura what ni wundi twavuga ati bya vrai n'uyu nyene kubera bon nta mafoto menshi nari mfise yiwe mfise juste agafoto kari kuri profile n'utundi tumenga tubiri gusa twa reference ubwo uvuga ati yego gusa naravuze ati kumbe ni mwiza sana nuko kumara iminota 10 ukiri kuraraba umwana w'umwigeme ataturamubwira kuri wewe vyagufashije iki urukundo rwongerekanye ku rugezo rwawe ugerageje kuraba ibi mwacanye na Prince byari vyoroshe kumva ko confronta kumubwira ko umukunda ni byari vyoroshe kubera nkimubona navuze ati iyi si level yanje vraiment ngabo rikabasi atume yanka namubwiye akari ku mutima reka ngerageza amahirwe yanje ngerageze gusa mujya mu muto nari nzi yuko noba naramudraze avant kubera unyebye vraiment kuri telefone twarayaga cyane twarabaye abajama sana kuri telefone turaba abajama sana rero nari nzi yuko kubera je natanguye kumukunda ntaramubona mugabo kubera ibintu nyene navuga ati je sinzosubira gukundana n'umukobwa narabona ava yuko nyene ava yuko twoja en couple ikanzoba nze ndamubone wirabire neza yego no uriko ratubwira ibintu bikomeye kuravuga ati warumva ko utari gukundana n'umukobwa utarabona kuri babandi duhora tumva ngo arashobora gukundana n'umuntu amura distance umwari ngahunda ari hariye kuri wewe mu bifata gute umuntu atari yigera abona n'umunsi akaba yumva ijwi rya muganwa Kent undi mukobwa quelconque ari hariya nawe akavuga ati wow tugende ndamukunze kuri wewe urabona ko urwo rukundo gufata cyokomeye bon ego sinobiharira ntushobora kuvyemeza ariko ubiha nka pourcentage zingahe ku ruhande rw'umuhungu hariya Prince yaza kuvuga ku ruhande rwiwe wowe biravye kuko urumva nawe uravuze ati yambere uravuga ati banze ndabe and then ushitse ucusanga imari yananengeye nuko wanayiyumviye ego bon amour à distance iragoye niyo mpamvu ncangaruka kuri ca kindi kubanza ugasenga imana yo nyene niyo nishobora antukari y'uburyo ibicishamo nawe utari uvyiteza ukavuga ati antuka uyu ukabona yuko koko imana yamaze gukonfirma ikavuga ati uyu niwe nuko uriko ratubwira ibintu bikomeye cyane nuko urugendo rwanyu ruko rurazi byari vyoroshe kumarana imyaka 3
mukiri ko murategura ubugeni kuri Prince wiyumva gute kumbura kumwe n'umuhungu umwe imyaka 3 kandi muri 3 nkuko atubwiye ati wari umukobwa mwiza n'ubu za commentaire dora tubona nico gihe ataragushira mu nzu ntiyabuze abandi bahungu baza gukurondera abandi byari byifashe gute kuri wewe antuka nk'igihe ca mbere nk'imisi ya mbere imisi ya mbere antuka niho vuga ati ngo byaba vyoroshe gose ko urumva niho bigitangura ntimurabona ahantu biriko biraja ego mwabigiye musi vrai mwagize iyo choix yo kuja hamwe mwagize iyo choix yo guhana chance mugabo still hari abantu bakikurondera ego hari abantu hariya na hariya kandi nawe urabona ati nanjeho narabona ati hari abantu bansumba abakobwa beza bafise amataye tu bashobora kuba bazinanye yego bo murondera canke nawe nyene bagakrashinga ku muhande gwiyo urumva umugabo nyene après uko igihe kigenda kiragenda umva bivanye n'ibintu muguma mwahuye navyo ukabona ngene mwabirengeye ikintu ikindi mwabigwanije nyine haragera ahantu ego bon uvuga ati ni bon ndi planning gatoya ukavuga ngo ego uyu niwe nyene imihogo yanje ararengeye barya abandi bose bya bindi byose byo ku ruhande bigataba bikaza nyene pembeni gushika nawe jean tuka nk'imyaka dufate umwaka wa mbere muri iyo myaka 3 twamaranye tutaragira mariage mu mwaka wa mbere sawa hari abantu bari bakinondera me mu mwaka wa kabiri dufate mbwa nk'umwaka wa gatatu je sinzi ngira ngo hari abantu banampura ngo ndamwafisha cyane ngo wamushirako iki niki ngo umwanya wose tuguma tumubona ngo ati none sinarabaye decide yego neza cyane urumva hataragira n'igihe nta bantu bashije bari bakimvuye umva wamenga bose baramuzi ego turamuzi kufisa umusheri urumva haje umuntu kundondera yaba ari umuntu niwe tugitangura kuvugana yakuye nka nimero yanje ku bandi bantu iki niki canke niho tukibonana nk'uko turahuye antuka ntituramenyana cyane umva akaba ari haza kuvuga ivyo bintu iki niki ariko arandondera sino abantu twari tumaranye igihe umvuga ati n'abantu twamaze kumenyana cyane oya baba bamuzi bose abantu bose baba bamuzi turaho muri kino gihe tumaze iminsi tubona urundi rwaruko n'abajene cyane cyane ku ruhande rw'abigeme bavuga bati abasheri bacu ubu tegerezwa kubakunda ati mwibanga nkakaganja ati kirezera ko mwafisha ati bazoca bamukwiba ati nagira iki kuri wewe kubona waramushira hanze ubona hari ico bifasha mu gihe no musi tubona abandi bigeme bavuga ati ahubwo ni nyawe nari kumugira ibanga ntibahave bamenyerewe wanje je simona ko urumva ubwa mbere nanjye naravuga ati kubera hariho relation y'imbere yiwe le fait yuko nafishije uyu muntu nivyo vyagiye konona ibintu urumva uyu nawe tuciye igihe tugitangura kuja en relation naye nanayimubwiye ati nta bintu vyo kwafishana nta bintu vyo kugira ngo tugume ngo twerekana gose niyo naye nivyo bintu naye nihaye mugabo vyaranse jewe nyene mugabo nije natanguye no kumushirako natanguye kumushirako atani igihe kinini turamarana navuga ati ari uwanje azoguma ari uwanje ntibizoca bipfa kubera namwerekanye umva kubona kumwerekana mukacira muvana cyangwa bakamutwara ikintu ko ataba ari uwawe ari uwawe muragumana ivyo sivyo bica biza kwica ibintu ngo le fait yuko wamwafishije canke iki yego urabwira impanuro bariko baradukurikirana bano bigeme benshi bavuga bati jewe ndamwerekanye ntinya ko abakobwa ngo bafitaniye dujaruzi ateje boca hari mbega ku muhungu biba vyoroshe gukundana n'umwigeme wumva kubwira ati turakundanye mugabo nyibanga ntangere wavyakiriye gute akibikubwira cyangwa agira ati bon jewe kubera kunari ndamukrashinze igihe kandi navuga ati ko mpaye chance ko arinze ananyemerera ibindi nta kibazo kubera navuga ati bon ivyo ni ibintu bisanzwe no kuri yampaye umutima wiwe nta kindi kweri nta kindi jeno numva ibindi bizoza mu nyuma navuga ati nta kibazo kabisa yego nuko natubwira ibintu bikomeye cyane Princia na Dieu Merci
urugendo rwanyu twatanguye kubona uno munsi imbuga zanyu benshi baguma babatangira ko akarorero bashaka kumenya hajya hagati yanyu muri iyo myaka bimaze gufata neza vya bindi tuba twumva ngo umuhungu n'umukobwa kuja mu rubanza bakagenda bajanye kujana bakaba barikoresera murabona ko hari ico bifasha mu nkundo canke bituma hari akandi kantu kagabanuka mwebwe bwanyu vyari byifashe gute harageraho mujana mu manza zose mutarakora mariage mbwa ugira ati sheri uraza muri diplome ya naka nawe ati hari mugenzi wanje hagati yanyu ninde yakunda gukwega uwundi cyane bagume bari kumwe hagati yacu franchement nk'ibintu byo kuvuga ngo twiko ngo turajana mu mamanza canke iki navyo twagirana n'umwebwe ngo dufate nk'amamanza ngo ya famille yabo canke iki ngo canke nk'amamanza ya famille yacu oya mugabo par contre nk'ibintu by'abagenzi mbona ati arafise nk'umwanya canke jewe ndafise nk'umwanya okay dufate ni ibintu by'abagenzi banje akaba ari libre yoshobora kubizamo ngati turashobora kujana canke nawe nyene ari ibintu by'abagenzi biyewe nanje ndi libre ego turashobora kujana ngari vya bintu vya famille ikine ngati oya yo level yaragera turindiye itwihuta Dieu yaba yakubwiye ati arabuze canke niwe watinya gusa mu bintu vya famille ntabyo ntitwigera twaborda le sujet mwese nta numwe ngashira ndafise urubanza rwa famille iki nzogenda kuno ego arabizi naho nyene afise ibintu vya famille arabimbwira sawa ego birakwiye ntabyo kuvuga ngo uzocuzaresha tujana iki oya wow nuko nta bwoba wari ufise kuri wewe kuratubwira ibintu bikomeye bega kucubanza ukabanza kumera nk'upfa kwemera byose utanguye ko natanguye kubishira hanze uzi ko ari ibintu yari wenyene yarakubujije wavyakiriye gute navuze ati ni sawa cyane kubera navuga ati atanyafishije atavyerekanye yuko dusohokana abandi ntibazotinya kumusaba basohokane bamutage ibiki n'ibiki umva navuze ati ko ari wacinya abishira hanze turi twavuganye yuko biba confidentiel arashatse ko vyoroha ego wow nuko uriko ratubwira ibintu bikomeye ubonye ari wo atangwe ibintu yari yaguhishije yari yansa ati ibino mugo ukabona Princia niwe atanguye kubishiraho atarakugishije n'inama mugaka akagushira ahabona wavyakiriye gute muri wewe bon jewe navuze ati ni sawa narabyakiriye neza ahubwo navuze ati ni sawa kweri ni Imana ahubwo bikoze kubera navuga ati ego y'amasengesho nasenga nabona yuko Imana iri kurabikora kubera navuga ati atanyerekanye none nikizobuza ko nabandi bagenda bakamutaga batabizi yuko dusohokana wowe uvuga ati ni protection ahubwo ni protection Princia ukirikura uratangura kuvyafisha ukabona abantu baratanguye kububona yuko umushako cyane turashaka kumenya commentaires za bamwe mu bakobwa babagenzi abo nta wabona hajamo akantu ko kwerekana ko umenga nabo baramushaka bon abagenzi banje dufate nk'abagenzi banje turi proche niwe watusanga kenshi bagira ama commentaires iki n'iki umva hajya batanguye kumubona mugabo pas dans le sens yo kuvuga ngo baramushaka ngasine shobora kuba nibaza ngo naramushaka mugabo sindavyibaze ko ari n'abantu turi proche gose umva yaba ari ivyo ndavuga ati simushari myiza iki n'iki simushari umubogari urumva akorera ko ugati muraberanye hano n'umukobwa araho yigeze kumbwira ati umva yarabizi ko yandondeye kuva kera twari tunari kumwe ujya munsi dusubira guhura ati oya okay nabone twari turi kumwe n'igihe duhura uyu munsi duhura carambwira ati mune ngo kweri ngo nkujya ngo wamwanyiki ngo raba ngo ngene ngo ari bogare ngo wamwanyiki ngo ucogere ngo umwanya wose ngo yakurondeye andi skandi bazana na mwanyiki nane mwe nyene basigara bati burya baramwanyiki urumva nyene rero après abonye ngo ati yo ngo Imana ishimwe ati turamwemera ni nko ngaho warurindiriye iki kandi muraberanye iki n'iki confidence
wakivuga ati kumbe nari umunsi yigeze ahubwo vyigeze kunderanja gatoya ambwa ati niyo umukobwa nawe binaciye ambwira n'umukobwa yigeze kugira commentaire kwifuta acavuga ngo yo ngo shira ngo siminwa myiza ndavuga Jamre nivyo wabiravye wamwitegereje ifoto uragira nko kuraraba ivyo byose ataciye ashika no kuminwa sino nta bindi vraiment nta bintu novuga ati ngo byaranyara ama security manshi kuma commentaire bagira abagenzi banje ariko rimwe na rimwe bishitse kuri utwo commentaire twaze hari zimwe bavuga ati nkiye sino yimubwira sheri yo ca yibona canke Yehova sanchitinga yarihorera havyo yambwiye hari ituntu uri kuramenyera ngaha umuntu avuga ati burya naka waba bumva uvuga ati hamwe no bimubwira bo cyariya canke ni utati utemera abagenzi bawe hagati y'abagenzi bawe na sheri wawe wabona ko ari inde ubimubwiye ukavuga ati bafite kuri umuboga wabona ko yava cyariya cyangwa wabona ati n'abagenzi banje peut-être ko banamwa apprécier cyane uhagu yari kuca yishima akacabona ko ndengeye reka atigumize ngaha ndabona ko ndi level yiwe nanje ni level yanje turakwiranya fana ko acagenda kurondera hejuru ngo arandengeye nibyo ukumura kubenga ati hamwe no bimubwira azoca asimba hari sakurenza wow nuko uriko ratubwira ibintu bikomeye ndashaka kumenya dora tubona akenshi ama post yanyu Dieu merci ukunze kwandika ko ikintu kiruhije umuhungu arico kintu afata agaciro cyane kwereka kwandika ry'amajambo dufate ko urukundo rwamwe na Prince wagerageje kurwanira kenshi ndego cyane kubera ntibyobura ati kubera nta kintu kiri special nari mfise kiruta abandi bahungu umva navuga ati basi abana yego wabona ati birashobora gushika so atakemera canka kana hari abantu iyo bari ko baravuga gusengera impundu cyane cyane bari muri copinage avuga ati tinubeshisha cyo musengera gute we kuri wewe ubifata gute wavyakira gute mu gihe ukiri kuramusengera uri sure yuko uyu atarakwemera none gasha ngiye ikintu twereka kubwira Imana ku vyose ariyo ibiduha wow donc navuga ati nimba ari icaha Imana izomenya ingene ibigenza kubera bon nta kintu nakoze ati mvuga ati iki ni icaha mvuga ati reka ndagikore exprès ni icaha ndabizi ko ari icaha reka oya bon byose navuga ati byo nta kintu nonyegeza Imana n'ukuri reka byose ndabibwira Imana yo nyine izomenya ingene bigenza yego turaho umuhungu wese bakunze kuvuga bati iyo ari muri copinage ahora n'ibigeragezo vyinshi igihe Prince yari karakwankira ivyashikana ukumva uracitse ndukumva ati no kwicomokera kwa kari Kuno musa ariko dukurikirana nawe nabavuga hari ubavuga ati ati je hose nka Prince ati je mazi imyaka 5 6 yarandahi ati nkundi ko ntebera iki ntivyashikaho wumva umenga uracitse no kumva umenga kumwavuga ati harageze aho mbanza nkatinya kumwandikira nanje yego na nyine ntaracika intege nkaho hose naca ndeka kuza ndamuvugisha nyine kwari kuvuga ati ewana reka ndavyihuze tu ati ndamugari ko nanje cyane benshi bakunze gukoresha akantu ngo kurinda brand nawe wowe urusiri kumukunda ariko ubivanye n'ukuntu wabona ari karagutevya zirashikaho kumva ati mbanze nkaze cyangwa bavuga ati mwanya n'umwanya naho ndiko ndigumura ko namubonye bon ego byara kubera rega sinamudraze rimwe nadraze yambere aranka ndabanza ndareka kumvugisha hama mu nyuma turasubira turavugana hama kandi ndasubira ndamudraga namudraze nk'inshuro nka 2 rumene nibyo zibiri reka bari ahubwo zari nka 3 kubera 2 hama iya 3 ni hamwe namudraga gaca yemera wow wowe wari wabaye bogari wow tukira aho nyene mbashaka kumenya
kuri Prince biba vyoroshe ufatira kuko umukobwa afatira kuki kugira umuhungu ashobore kumupropose rya mbere akanka ni rya kabiri kuri wowe wifata gute mu gihe wari usanzwe ubona ati nivyo koko umuhungu arankunda nabona ati yego arankunda mugaje nabona ati nankunda jewe oya sindi prête yo kuca nanje ndamusubiza ubwo rukundo akeneye urumva hako nomwemerera nkaba ndiko ndamutesha umwanya vomye kugira kumwankira agende mu bandi bashaka kumuha urwo rukundo akeneye hako ndamutesha umwanya. Wow, uriko uratubwira ibintu bikomeye uno munsi biba vyoroshe ko umukobwa ashobora gufata ingingo nk'iyi ko tubona benshi bavuga bati nyabuna hako kubera ko ntabanzi ko bifashe neza ntumamba ndarindira kwa Dieu Merci nkarindira no kwa Scott nkarindira no kwa Naka n'ivyacamo kwa Scott sawa bidaciyemo bigaca kwa Dieu Merci bigende neza wewe uno munsi uhanura iki na cyane bano bigeme avuga ati je ntegerezwa gufatisha hose wewe gufatisha hose dino mpumenga siyo solution none uriko batesha umwanya abo bose siko umva uriko uravuga ati okay ndagiye kuri uyu no kuri uyu mfise plan A plan B plan C plan D kugira nzorabe izocamo kweri kutogenda kuri umwe hama mugamba umva ugire shura y'umuntu umwe aba ari we mugenda kugwanyira ivyo bintu ushaka gushikako kweri kimbega urindira ko uyo onya abigwanyira wewe wenyene kweri kurindira ko muri abo bane ayo ma plan yawe yose urindira ko ariyo urabe uwokora gose kugira akujane agushikana ushaka kweri iki utotora umuntu umwe kugira mukorere hamwe mwiduze gushika nawe aho ushaka kuravuga ibintu bikomeye cyane Dieu Merci bashaka kumenya rero biba vyoroshe ko umuhungu yumira ku mukobwa umwe rudende biba vyoroshe ko mugiye wowe waburizi ati nawe yanka ugasubirayo ntihari habuze uko biri kose izindi bebe wabona ku ruhande bana bagenzi biye ahubwo birabaho koroha question yo koroha canke ko bitoroshe bon bivana n'umuntu mugabo ahubwo birabaho ko umuntu ashobora gukunda umuntu umwe akumira ko imyaka n'imyaka akamutera amaputo mugabo ewana akavuga ati nje point faible yanje nurya anye. Wow. Nuko uriko ratubwira ibintu bikomeye umuntu agerageje kuvyumva arashobora kuca biyumvira ati tujya nuko yari yashimye mbega iyo biza gushika naho ugasanga nawe hariko haraza abandi baguma bakurondera cyane kurusha uko wari kurarondera Prince ubona ko byari guhava bishika ukadeviye oya nta na gato kubera nakubariye ko bibaho yuko ushobora kwizirikira ku muntu birabaho naho hari kuzande ego nari kwemera nari kwemera tukakundana mugabo umutima w'ukuri uri ahandi ego Prince yarakurindira kana ati byukuri kumbe wari usanze ufise izindi ego uyo muntu arashobora kuba umukunda mugabo kugira bihere umwibagire biratwara igihe kwanza uyo wundi wari kuravuga yuko ashobora guca azamo arashobora kugira arashobora kumukwibagiza kubera yamaze kumenya point faible yawe ashobora kugufasha ugashobora kumwibagira uyo wundi wari ukunda ubwa mbere ego wow nuko uriko ratubwira ibintu bikomeye couple yanyu dukunze kubona benshi bavuga bati niba vyoroshe abajene nk'aba gushinga urugo bakiri bato ati kandi rukarama n'umunsi turashaka kumenya kuva kuri mariage yanyu n'umunsi aho mugeze kibaruka ikibondo biba vyoroshe ubuzima muri ko muracamo ubwo mwari mwiteze canke mubibona gute mbega kubona zima bwanyu sometime kuri izo social baguma bakritika canke bavuga couple yanyu muvyakira gute bon nivyoroshe na gato kubera ibintu byabaye atanumwe yaravyite ego
twari dufise projet twari twarabivuganye dusohokana twari twaravuze ati tuzogira mariage dufise imyaka twumva twapanga igihe kinini twaramaze gukura twaregeye imbere nyene twaregeye imbere uburyo ari bwinshi tuvuga ati azobanza yige aheze na jewe nige mpeze vyose ndonka akazi hama tubipange imbere mugabo kumwe Imana nayo ibifise uburyo ibigenza ibifise imigambi yayo itandukanye uko twe tuba tuvyibaza gusa Imana uko biba biri kose turashima Imana kabisa Imana yarabibayemo naho bitaba vyoroshe kuja mu ma responsabilité ukiri muto bon oya ntubukiri mu sindi muto gusa hariho ibintu byinshi nari kuba naramenye bien avant hama nkabijamo naramaze kugira aka experience na gatonya nta mugenzi numwe nari mfise yari bwagire mariage bon ngabo ni vyiza cyane kabisa wow bashaka kumenya rero kuba jeune nk'amwe biba vyoroshe ko mukora ubugeni gufata decision ngira mariage kibato nkuko benshi baguye babivuga ariko bashaka kumenya ubuzima bwanyu kuno munsi kuva mugize mariage uno munsi mumaze kwibaruka n'ikibondo ubuzima bwa mariage ubona gute muri rusange bon ubuzima bwa mariage buraryoshe cyane kubera butandukanye na burya buzima bwo mu gisore nyene ubumenyereye n'ubundi buzima ubugiyemo buratandukanye cyane nubwo warusanzwe urimo deja ubaye boss w'umuntu ni ibintu utabumenyereye umukozi akubwira ngo boss ngibiki nibiki wa kare bakubwira we petit umva ni abari nubasi abari ibintu bishasha bari experience shasha ubugiyemo si vyoroshe sinavuga ngo biroroshe oya mugabo hamwe n'Imana biroroha wow nuko uriko uratubwira ibintu bikomeye ati hamwe n'Imana biroroha kuri Prince biba vyoroshe ko ukuntu mwashoboye gutera ino ntamba mu gihe tubona abandi bari ibintu bavuga ati oya nyabuna reka tubanze turindiye tubanze twiyubake tubanze turonke vya bindi vyinshi kuri mwebwe babigenjeje gute nirihe banga ryanyu mufise kugira uno munsi babandi bahora bakurikirana bavuga ati natwe turifuza kumera nk'ijya couple ya Princia na Dieu Merci biba vyoroshe kuri gukora mariage mukiri bato ni vyoroshe mugabo no print ko ngo biragoye kubera urumva hari abantu toge baca usanga aye tugiye tugire mariage aguma tubwira mugiye muri abana iki niki murihuse mwihutiye iki ni hari bwagere mugano ne hagira ryari babana bazogira mariage bafite 30 bo baza bagiye mu bintu bari basanzwe bazi twese ntituba tugiye kwiga mwese mugenda ari ibintu bishasha mushika mu rugo ari ibintu bishasha mugabo nyene muravyiga buke buke nta muntu agenda afite experience byose ubimenyerayo ukavyiga buke buke ugakura iki kandi mugabo na cane ikintu ca mbere kidufasha ni gusenga ikintu ca mbere kidufasha ata amasengesho kabisa sinzi ngene biba bimeze gushika ubu nuko ni ibintu bikomeye cyane bashaka kumenya rimwe na rimwe duhora tubona mutera intege urundi rwaruka ku marezo sosio mugerageza kwerekana ko urugo ari ukumvikana ari babiri umuntu ari kararaba bakunze kuvuga bati tukumbure batwaranye kuri ko bakiri bato bavuga bati umwe ni mwiza n'undi ni mwiza ati badatwaranye bari guhava baja mu bindi bashaka kumenya rero kuri Dieu Merci uhora uvyakira gute ubonye commentaire nka zigi mbega ho imiryango yanyu vyari vyoroshe mu kibano kubona ko mugiye kugira mariage mukiri bato je mbona nibaza ko nohera avant kubera je avant yuko tunagirana mariage muhira papa nari naramaze no kumwari nari namaze kumupresenta ntibari bwabonane gusa nari maze kubimubari yaramaze kumbaza ati ese kurafise uwo
umufiance we ntivugira umufiance mugabo nabona umenga sindagira aho mugabo nayo maze kubimubarira ndamubwira ati ndafise uwo dukundana uwo tuvyumva kumwe yitwa Princia abahayi gahayi ifoto ndamwereka urumva rero nibaza yuko muri famille ko papa yaramuzi na mama yari sawa ego nta kibazo na kimwe byoba byarateye ego mu bagenzi bawe byari byoroshe babwiye ati jewe tirangire mariage ntabagucinega ntibabyumva hari n'abatabyemeye bavuga ati reka kujokinga ati Dieu merci mu biki umwanya wose uguma uri urajokinga ibyo kasharika reka ntiharagira uracari muto ibiki muganda babwira ati by'ukuri nibyo ngire mariage uri kuraraba ukuntu wafashe ingingo hari urundi ruhande runini rutagushigikiye byari byoroshe mbega ku mujene wundi no munsi we niyihe strategie wakoresheje kugira ushobore kumva ndetse no gukonvenka Princia kugira mushobore kugira mariage bon hariho igituma twabyihutishije hariho umwana twari twiteguriye kandi twavuga ati zoba ari sawa ko umwana yokura abona papa wiwe ari hafi yiwe na mama wiwe bose bari kumwe abona urukundo rw'abavyeyi kubera ubundi twebwe abana twigira ku bavyeyi bacu sibyo tugira ku bavyeyi bacu umva twavuga ati reka nyimba twari batavye twigeze tubona papa na mama batanduka bari kure na kure reka umwana wacu ntaca bibona tugira ibishoboka byose azovuke abona papa wiwe na mama wiwe bari kumwe yego nuko mbega kuri Princia biba vyoroshe kiri kurabwira abagenzi bawe ko gira uje gushinga urugo avyakira gute ubwo ni wari wagize ubwo ukavuga ati Dieu merci agira mbe yego byari biteye ubwoba surtout ugiye kuyumvira nk'ama responsabilité ugira ujemwo iki n'iki nyene ubuzima bwawe bwose bugire buhinduke ivyo byari wamenga birateye ubwo bukuntu mbwa après yaciye iminsi n'umuntu agatekana akavyakira munga still n'amajambo y'abantu amajambo y'abantu abantu bakudekuhaje akakubwira ati mugiye ngo kuri ujye muhungu iki n'iki agira gutware hehe si n'umubosi avuga ati izo ni muvyinjiremo amajambo y'abantu par contre abagenzi banje bari proche banashaka baransapotinga cane mugabo bwa mbere barakubaza ati uhishije waronse uyundi mu diaspora hari abantu n'ivyo babimbwiye nkigishirako ico gihe ndavyibuka umunsi nashira kuri statut invitation ya dot umunsi nashira kuri statut bati umva kubera je nakunda gushira ko ama memes kera cane hari abantu baciye baza ngo ni memes ngo nini shize kavuga ati izo ni ivyo wigiriye hari n'umuntu nanatumiye ndanayirungikira inbox invitation gushika ku munsi wa dot yavyemeye abonye amafoto avuga ngo vyari vya vrai uriga ngo cina gumye nibaza ko ari joke namwe nibaza ko ari vya bintu ukunda kusinata iki niki umva bavuga ati ntibibaho iki ngo waronse ngo ni wa mushiri wawe tuzi canke haje uwundi muntu agera gutwara urihuse kubera agende hanze ngo canke ngo Dieu merci ngo yaronse visa ngo wanse ko gucika iki niki ibintu nyene nk'ivyo wagende ngo yafatishije itongo niko bacanga wow nuko turiko turayaga neza urukura twereka ukuntu urukundo ari decision uno munsi abajene benshi aratinya akavuga ati aya sinokwigereza ko kwizanira umuntu wa kabiri ati nanje ubwanje benshi bakunze kuvuga ati nanje ubwanje birangoye ati cenza umwana w'abandi beka kuri wewe nikihe kintu ubona wungutse canke wakoresheje strategy kugira uno munsi mushobore kuba muri kumwe kandi kwa rukundo rwanyu tuguma turubona murangaragaza no kwa rezo social ushobora gusubira mu question nikihe kintu wowe wakoresheje
ntizihe strategy wowe warashobora gukoresha kugira uno munsi dushobore kubona urugo rwanyu warafashe decision ukagubaka mbese rwakomera tukaguma tubona uno munsi muri ko mubera akarorero abandi ku marezo social beka nakaye kabangamwe mukoresha kugira ibintu byanyu bigume bimeze neza kuri wewe? Bon, kuri jewe nta strategy yaratari no narakoresheje oya gusa naragize abagenzi beza bampanura nta kindi kandi nuko nyene hari nico kintu cuko hariho umwana tore turindiriye uvuga ati tugerageze tunyarutse tugerageze umwana azovuke abona papa we na mama wiwe bari kumwe. bashaka kumenya rero ku mukobwa hajya umuhungu arinze yemanga kugutwara akanyarutsa ibintu nk'ivyo bigaragaza urukundo rungana iki? Mbega kuri wewe hari ico bifasha ku mukobwa wo bahanura iki ku bandi bo bahora bamwe bahora bavuga ati nabaravyara baraguma hari soba turagira mariage canke ibindi bintu hanyuma? Bon, abafata iyo decision sino bajuja vraiment. Umwe wese agira choix yiwe, agira choix bivanye n'ukuntu abona ibintu. Kubera urumva urashobora gucusanga uyo muhungu yamubwiye ngo nabaraguma hari akavuga ati muri no mwese sinipanze nta na gatoya. Sinipanze ni hahandi no ndamuzanye mugabo uyo mukobwa donc uyo yagira abo umugore wiwe akabaje kubaho nabi umwana ntibaronke ingene bamugaburira iki neki umva bakavuga ati vomye yuko turindira akabaraguma hariya anye kandi urumva abari shwa ya mwabi en tout cas hari amafacteur mwaravyo murinde mufata iyo decision. Hama abafata iyo decision nka twebwe urumva twafashe iyo decision kora twarabona ati tuzobishobora ararondera nanje ndagira uko nshoboye turondere ngene tubaho twati ntibizotunanira niyo shwa tugize yuko hako umwe wese yobandanya arondera hari yukwiwe reka turonderere hamwe umwana aba tubona twese turi ngaho onya nyine tube umuryango nyine uri hamwe apana ko mwese abari hariya undi hariya. Mbega ubwo uri kurafata iyo decision mbere yaho ndetse n'inyuma yaho abantu bakuremereza amajambo kumva aho bivamo ugamva babwira Dieu Merci ati tubanze tubihagarike ati tuzoba bivaye n'amajambo bakuremereza? Ego cyane même kubera umva même après d'autres umva amajambo déjà twamaze gutangura gutegura urubanza siko twamaze gutangura gutegura ibintu haracariho tuntu tutujambo hariya na hariya même après d'autres azakubwira ati ubisubije ibintu ugiyemo umva même après d'autres umva d'autres hariho abantu ego d'autres twagerageje gutumira abantu benshi bashoboka siko no twavuze ati d'autres tugire y'abantu benshi hama mariage civil tugire abantu bari proche gusa tulimite muri dota bariho tugira abantu benshi siko umva hariho nk'abantu wasanga batashoboye gushika muri dot bagiye kubona umva twatumiye abantu benshi mugabo still hari abantu usanga byashitse ugasanga wibagiye ugasanga yabonye akatangura kuza akavuga iki niki yabonye amafoto hariya ivyo bintu bagiyemwo iki bikaba birefu akakubwira ibintu byinshi nko kumenga ati none okay ndamukubimbira ubunya ncanda mvuga ati turabihagaritse hanyene byose turabihevye ko ariko mana yanje bati basi namba udashobora kunsupportinga kumurengara ihorere. Wow, nuko kuri Dieu Merci hariya nawe mashaka kumenya uri kuraba challenge umukobwa yari karacamo ku ruhande rw'iwiwe mbega kuri wewe ntaho vyashika ukumva uvuga ati aho bigeze tumva ko notinya basabanza ruhuke tubanze tubihagarika mbwa banze aruhuke ndabona ko bamuremereye. Bon ego haraho bya niyumvira ati none kwiriki abantu bari barafata ukuntu nyene haragerigeye nanje ngira ubwoba nkavuga ati ngo sinoba nafashe decision nihuse cyangwa apana nihuse kubera harabaye higihe nyene cyo kwiyumvira navuga ati eske sinoba nyene ngize ibintu bitabaho bisanzwe mugabo
nibaza yuko byari bikenewe n'ukuri navuze ati nta muntu abantu si bose bashobora kubishigikira kandi si bose bashobora kubigwanya umva navuze ati rero reka jewe nkore ico numva umutima wanje uri kuransaba uri urambwira ndeke kumviriza amajijima y'abantu ndeke kumviriza iby'abandi oya reka jewe nyene nkore ico jewe nyene jewe umutima wanje uri kurambwira yes nuko mukurangiza mbashaka kumenya tumaze iminsi tubona hari ibintu byinshi biguma bica ijya nino ku marezo sociaux benshi bavuga bati bino bintu barakwiye kubihagurukira tumaze tubona haba amamariage jeune nyuma y'iminsi mike hakaca haba amadivorce kuri mwebwe haba ko abahungu bagiriza abakobwa ati nabo batakicihangana bashaka ibintu byinshi abakobwa nabo bati nyabona byarahindutse n'abahungu basigaye bakunda inoti kubi basigaye baniruka muri bimwe bita abashuga mami bashaka kumenya kuri mwebwe nizemanuro mwubaha kerekeje kuraba nkawe kurande rw'abahungu ubona ikihe kintu kibuze kuko uno munsi mwese ashobore kugira akanyarigabo nta kiwabo nuko bon je ngerageje kuraba hariho ababigira bavuga ati ndiko ndondera ibintu sivyo ndiko ndondera ubwiza ivyo ni ibintu bihinduka umuntu arashobora kuba uno munsi ari umubosi ejo bigahinduka ugasanga aragiza agashite nyene arahomvye sivyo canke nyimba wariko wirukira ubwiza bigahinduka akagwara rero nibaza rero yuko icambere na mbere no gusenga hama ikindi naco nuku gutahurana kubakira kuri pardon nibaza ko atakindi n'ukuri tukiraho nyene kuri pardon hagati ya Princia na Dieu Merci nindakunze gusaba undi kigongo jewe mugabo ni twese mugabo ubi urazi bon umva jewe sinkunda gushwana cyane ego birashika kubera hari ukuntu nyene mfise ishavu nyene rinyaruka mugabo naho iryo shavu kugenda riranyaruka naryo rero kugira nyene nirinde ibintu ntidushwane ntitugire ibiki ndanyarutsa gusaba pardon vraiment kugira bihere dutourne la page amatubandanye yego dora bishika kumwe wandi duhora twumva naho bari mu makosa ubibona ko ari mu makosa mugabo akaba ari wishaho ukamusaba pardon oya oya ari wari mu ikosa ndamubarira ati wagize ikosa sinamubwira gusaba pardon wowe nimbona bikwiye yuko usaba pardon sava bidakwiye naho nyene uzokwitora ikosa wenyene nuko Prince mbere ko tubandanye hari ibintu kujya abantu bose baba bazi ati umuntu mugendanye cyane umuntu we wawe cyane hari utuntu dutatu ibintu bitatu umuzi ko cyane Dieu Merci ugati ibi hamwe hohera umunsi cyangwa iminsi biratabikoze kuri jewe cyama ati yakeke chose atabikoze kuri jewe like ibintu nkorera jewe icambere mvuga ati toto kungira kwa nkonda ica kabiri ko bigire binshikana none nuko kintu cya mbere mwacyumvise abantu b'Imana nubwo bakigeza aracamwibutsa aracamubwiye ko mukunda nuko bashaka kumenya rero uriko ratubwira ibintu bikomeye ku ruhande rw'abakobwa tumaze iminsi tubona bo bavuga bati n'abahungu bakiza amaronko mugabo baravuga ko urugo rwose n'umukobwa nawe nyene abishira mu ruhara kugira rukomere kuri Princia ni kiye kintu wohanura ababandi uno munsi bo baguma babona ati oya kwanza urumva genre gushaka gusohoka ngo bari kwagana mu mashuga dadi niba twari ibyo bikurambwira urumva iyo ni showa wagize umva wagize showa yo kuguma ngaho yagize showa yo kugenda kubirondera atarinze kubikorera urumva mugabo byiza nyine uragira showa yo kuguma ngaho oya umva nkanje nagize showa yo kuguma n'uyu oya
hama nkashiramwo effort umva nagize ashobora kuguma ngaha ari hari ibintu nkenera mbwa nkabona ati byose nashobora kuca aguma bizana wenyene ari wakora wenyene vu que nanje hariho ibyo nkeneye apana ngo jewe nkeneye gusa twebwe twese dushobora gukenera mugabo yarondeye ibishoboka byinshi yabirondeye hariho n'utundi turenga ko mugabo nanje nshizemwo effort twushobora kuca turonka ati okay reka rero nanje ngire effort nkore ivyo bintu ndondere uko norondera uko twohashika aho hantu kuri ko tworonka ivyo bintu bindi hama umva n'ikindi hacajamo ikintu cyo gusenga siko umva deja yego dusanzwe dusengera hamwe mugabo nanje ntegereza gufata umwanya wanje personnel wo kubandanya senga nkasenga nkisengera jewe nyene nkanamusengera nawe nyene ugasengera umugabo wawe yego bantu b'Imana Prince ariko arababwira ibintu bikomeye ati musengere abagabo banyu bayobora aho bariko baraja barondere baronka yego bashike kuri ivyo bintu ivyo nyene bari kugenda kurondera ahandi wenyene abari wabikuzanira nuko mukurangiza amajambo abiri y'agasuni karugi kugira dushobore gusiga inzira amavuta bon ku muhungu wese afise umukunzi bakundana ikintu no mubarira nuko ntutinye gufata risk nyimba umukunda by'ukuri ntagire ikintu na kimwe utinya kumufatira risk kubera nta ikintu kirimo abantu babiri haba harimo inguvu haba harimo inguvu nyinshi kurusha ikintu wakoze urumwe rero ntagire ikintu na kimwe utinya mwibuke gusengera couple zanyu kubera Imana ni ibidushoboza byose nta kintu twebwe twokwishoboza twebwe twenyene ego ko yico nuko hariya turangiriza kumufasha wiwe Prince nuko ubwira ko sezera abakunzi ba Magic unatera akam abariko baradukurikirana muri rusange bon jewe pour conclure numva notera intege abakobwa bose bafise abashiri babo canke meme basabagabo mugume ngaho nyene mubasupportinge mubasengere na cane amakouple yanyu muyahimana ibintu byose muri mu wihimana kandi munabubahe cyane abagabo barakunda respecteko no muri Bible d'ailleurs biranditse ati kunda umugabo wawe hama nawe umugabo nawe agakunda umugore umugabo arakunda umugore hama umugore Imana idusaba kubaha umugabo nuko hama munabasupportinge gose babona ati ndafise nyene umuntu ego naho noba ndi kontra mubiki ndafise umuntu ari mande yanje apana ko yumva ati noca ngenda kuronde nta mwanya azoronka wo genda hanze ngo ariko arondera hariya na hariya azi ko agufise azi ko musupportinga azi ko nyene ego mwitangira muri vya bindi ego vyose nyene vyose urekane n'ibintu byo kumucunga siko n'ibintu byo kumucunga Imana nizo mugucungira we navyo woshobora ntuzomukurikira hose aheje ku bintu bizima cyane ndabwira ko twari kumwe na couple idasanzwe twari kumwe na ya couple ya yindi bama bahayagize murumva ko bahereje ku mpanuro zikomeye cyane gose ndakwibutsa ko yari muganwa Kent muganwa w'Imana muganwa w'Umwete muganwa w'ibikorwa muganwa w'abantu uwari karadufasha kugira dushobore kuronka ano masaha gutya ameze neza cyane mwite Scott be blessed wherever you are asante sana ciao